abatama n'abashaka babyita kuja kurya abana kujya urumva none umuntu ukundura murya urukundo urumva yaba yarutekeye akarubika arubikiye umuntu umwe bisezerano yego mugabo no munsi wa rukundo uvuga ko ari urukundo bagiye rwasesagurikira mu nzira rumwe rwavungukiye kwa naka kwa Jamari urundi ruvungukira kwa Bosiko urundi ruvungukira kwa Paul abava amaze agiye gushika kwa Zakariya urukundo rwarahetse asigaje gatoye nyene kakantu kanyuma mu yindi mvugo niyaje kuryama mu gitanda ajyama n'abagabo bangaha hariho bari kumwe hari n'abafise mu vyuma nimwe nabo bantu rero ngo bahumbisha imibiri yabo cyangwa bakayisambanisha uko itagenewe ego muri ico gihe rero tihagira abantu baza kuvuga ngo birumvikana ngo yarageze sheke ngo narahemukiwe ngo abagabo bose ngo none ngo asigaye yikundira abakobwa bene wabo cyangwa ugasanga umuhungu ngo ngo asigaye akunda abahungu nkabe gusa nta mukobwa acizera iyo ni propagande ni tactique satani ariko arakoresha kugira abantu bashobore kubumva batahure bati sibo n'ingorane bagira ni deception sivyo kubona umuntu w'umugabo yavyaye umuhungu w'umusore nkawe ugaca umubwira ngo harageze kubaka yego rero nagomba uje kunkwera narabonye umugene tuzobana ukamwereka uruhungu nkawe ibatse mwiri wo mutama n'uwo mama agahinda bapfana kwera umukobwa bari biteze kuzana inka mu rugo abakwe bakaza bakabasasira none uzanye uwundi mukobwa ibatse muzovyara gute mbe umuhungu n'umuhungu bavyara gute haragera igihe uzumva ati ngo abahungu n'ibihemu nka bose biraharawe mino misi ngo abagabo bose barahemutse mino misi biraharawe ukaza wumva ati ngo sinzosubira gukunda umugabo sinzosubira gukunda umuhungu sanga nk'umwana w'umwigeme ariko akunda umukobwa nkawe Apotre bimwe byo guhuza ibitsina yego mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye wari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi Amerika Canada Australia ndetse n'ahandi iyi ni Buja Town TV rero nkuko mumenyereye uno munsi kuri mikro ya mbere muri kumwe na Raj kandi twongeye gutega iteka twakira umutumire adasanzwe twasohotse muri studio aho twagiye kwakira umutumire w'umwubahwa umutumire twita yuko mwino misi ariko aratanga impanuro nyinshi zikomeye cyane mu gwaruka nawe se wundi ni Apotre MBAYAHAGA akaba ari umukozi w'Imana akaba ari umunyamabanga ajejwe ibikorwa bitandukanye by'igihugu uno munsi rero twafasha akanya keza ko kumushikira kumutumira nawe aremera tubera umutumire kugira tuyage ku bitandukanye mu gwaruka cyane kubijanye n'urukundo copinage mbega copinage ni iki mbega ni ryari umuntu aja muri copinage mbere ni ryari umuntu aja mu rukundo nkuko dusanzwe tumenyereye tubivuga mu Kirundi uno munsi ingaruka mbi za copinage nizi aho mvuga copinage mu gihe hataragera yuko umuntu yitegurira kubaka urugo rwiwe ayo nayandi haro byinshi tuza kuyaga ko aba ndagusavye wewe wafasha akanya keza ko kuvyonda kuri link ya Buja Town TV ikiganiro kirabe cyose kiraza kukwigisha kandi kiza kwigisha byinshi reka twakira umutumire turabakiriye nyakubahwa Apotre ndabaramukije nabari kwakumbiza bose yego nabifuza amahoro y'Imana yego namahoro ga Apotre banje nta kibazo Imana nta musonga afise ndabona ko bimeze neza cyane sawa yego murameze neza nta ngorane mu muryango naho ni sawa amashimwe gusa mu kazi bose bigenda neza intama z'Imana nazo ni sawa yego bacasemerera tubwira abantu bahinduke amen nk'ikibazo ca mbere nyakubahwa kuri mwebwe urukundo ni iki ubwa mbere bivuga ngo Imana n'urukundo urukundo rero ni ingabire iva ku Mana yego ituma umuntu agira karakter isa n'iy'Imana ubwo niko rukundo gukuri nubwo mu isi hariho ibindi bintu Imana itemera n'ijambo ry'Imana ritemera
muga byahindutse bakabitirira urukundo kandi atariko nk'ibyo mwari muhereyeho kuvuga muvuga muti nk'abantu bakundana bataragira kubaka izabo bagira gute ngo bya copinage biye nta rukundo rurimo biye n'ubuhumbu n'ingeso mbi z'ubuhumbu abantu bajamwe umugabo barabihinduye akavuga yuko naka bari mu rukundo hari mu by'ukuri ubwo rukundo ataruhari kandi atarukundo ruhari aramaronko ariko copinage nibyo bajamwe byo guprofitana mu kuvuga umuntu afise ingeso mbi canke zo kuvuga ati yananiwe no gutunganya canke kumetriza igitsina ciwe ugasanga ivyo umubiri ushaka byose nivyo atarekurirwa agomba guca biha ubwo nyene cyangwa akarondera ingene izo bezo ziwa zisatisfiza n'ingoga rero abantu bagaca babyita ngo n'urukundo mugabo sigo mu bisanzwe urukundo tubijanye mu by'abantu badasanga ibitsina hakundana umuntu umukobwa n'umuhungu bafise projet yo guca bashinga urugo rwabo ubwo rukundo ruhereye aho rero niko ruca rubandanya ukaba no mu rugo rwabo umugore n'umugabo bagakundana umugabo andewuro y'ivyo surukundo andewuro y'ivyo surukundo uno musi akaba ari byo bintu biharaye cyane mu gwaruka aho umva ngo mama udafise sheri ngo waratanzwe mbo ivyo byo aho bigeze no ku rugero ruteye ubwoba kuko unabirabiye no mu maroro y'imico urabona yuko mu mico y'ikirundi canke no n'iyindi ahandi mu bindi bihugu urabona yuko mu bisanzwe hariho imico ikisa n'itituka hariho indahiro ziriko zirasa n'iziteshwa agaciro ivyo nabivuga kubera iki nuko ivyo bita ngo ni copinage no munsi kera byasa nuko umenga ranagendeka umwana agiye muri adolescence agakunda n'undi bakayuba mugabo no mutu usanga umwana w'umukobwa w'imyaka 14 15 agura ko ari mu rukundo n'umutama w'imyaka 60 curumva ni hari indahiro uwo mutama tobakirahira hariho n'ikizira cyahavura abona umwana kuri se n'ingora n'inkase uravyumva hariho abatama n'abatamakazi uno munsi wovuga ko bataye ibanga kubatoka kuko nibo babyikoreye nibo babigira buryo umuntu wese igiti cyose citirirwa izina ry'icamwa camye neza cyane rero urabona hariho abantu b'abanyokuru uno munsi basigaye bigira abantu bagomba kurondera twatwo duhungu babitabashigama mu rukundo rwabo ngo babita ngo ni ibimama by'ibisukari ni papa by'ibisukari ni ngorane rero mugabe kibabaje nuko baca bagomba kuvyita urukundo ikagomba kwitwa cyo kimwe urukundo gukuri kandi atari byo urumva hari ingeso mbi z'usambanye z'ubuhehesi ingeso mbi z'ubuhumbu ziswe izina ry'urukundo kandi ryateza kwitwa irindi zina byitwa neza cyane nico rero kironona abantu munsi bakumva umenga bari mu rukundo uri mu rukundo rubakuye he rubaganisha rutuganisha he rudukuye urukundo rwose rutangura ruvuze projet niyi kuryohe hatari yo kuvuga ngo bagiye kugikirori bagiye gusambuka bagiye sivyo ivyo biranatuma wanashaka mu nyuma hariho ingaruka mbi bigira uretse yuko umuntu abiguyemwo kuko birashika n'abantu bagapfa n'umukobwa nabonye mu minsi heze banyeretse ifoto yo bavuga ngo yiyahuye ngo kubera ngo umuhungu bakundana ngo yamuhevye muri sango nta rukundo rwari hagati yabo satani yavyikitsemo hanyuma mutwara ubuzima kuko muzanga bari mu busambanyi mu gihe nimba batari barafiyanse ngo bavuge bati wewe ngomba yuko umutima wanjye ndumva ko ari wowe wabitiyemo kugira ngo uzombere umufasha none tuyage ne tuzoshinga urugo rwacu ari bya bindi byo gusohoka bagasomana hanyuma bagataha binyegeje muzanga gose urukundo oya uno musi rero akaba arico cyane atuzanye ngaha aho mu gwaruka henshi vyimonogoje ucu usanga ngo udafise sheri ngo agusohokana mbere ubu ntibakivyita urukundo bavyita ngo nugusohokana none nkamwe mwadukuriye mwatwitangiye batama nabashaka bavyita kujya abana kujya urumva none umuntu ukundura murya ngo udafise ngo ugusohokana ngo nturi mwiza ngo nturi bogare ngo udafise sheri mwavuze ngo nukujya abana ngo 2 3 4 5 ukaba uturira rimwe
ivyo dusubiye inyuma gato muri kahise mu mico n'imigenzo y'ikirundi aho hambere hahise byasigura iki umwana w'umukobwa kugira uwo bagendana ngo ntibyaba caranazira ivyo bitangwe muri generation za www. Ivyo kera ntibyaba oya ivyo binashitse hariho ibihano bikomeye cyane ku buryo umwana w'umukobwa yasambanye aba ari nk'igicibwa atwaye indaho bacu bamuta mu rusumanyenzi kandi yatabwaye n'umuryango wiwe abona yuko akojeje isoni umuryango awambitse igitutsi bagahitamo kumukuramwo mugabo no muze ziko biri no muze ari ibintu byiswe uburenganzira amakungu yarabifashijemwo mashirahamwe mpuzamakungu yarabifashamwo umwana ntacemera indero ahawe na nyina canke se hanyuma urumva bagita uburenganzira ko amaze gushikira ahantu avuga ngo arabise uburenganzira urumva ivyo bintu by'ibitsina rero bishigwa muri bwa burenganzira urumva nta muntu akibwira umwana ngo reka ibi noneho dufise n'izindi ngorane n'abavyeyi ba kino gihe nabo benshi babifisemo uruhara kubera ntibakironka umwanya wo kurera abana babo ntibakironka umwanya wo kuja kuyaga n'abana avuga ati mwana niwagera muri iyi myaka iyi uzomera amabere uzokumva ibintu bitanguye mu mubiri guhinduka wa muhungu urabona ni watangura kumera ubwoya ubwanwa uzumenya ko ushobora gutera inda hanze uririnda ivyo ntandi bakibabwira no kuvuga baragiye babagurira amatelefone y'ama smartphone harimwe ibintu byose barayabarekera ayo ni yabigisha rero bagaca bagenda bakaraba vya bintu byitwa ko ari ibanga ry'abantu bakuze nico cyitwa ngo amabanga y'abubatsi hatarage bimwe bikorerwa mu cyumba gikuru bimwe n'umushitsi canke umuvyeyi wawe adashobora kwinjiramo kizira cyo cari umwana amaze kugera mu bigero basiga biraba ku telefone neza cyane agasanga ko baraba pornography ibatse bagaca bamenya bati kumbe rero ibi bintu uwo bipima karaba ingene bimeze sivyo uca usanga rero n'izo ngeso mbi z'abo bantu bakuze batacitaho kera umwana w'uwundi yaba ari kwawe warabona yuko umwana w'uwundi kera twe turibuka yuko usohotse nk'ahantu ku gahingo wakora ikosa umuvyeyi muhe yaraguhana karushitse muhe ntiwabivuga kuko bavuze uti nkabivuga barasubira bankubita baransubiye babaza ati ntiyamukubise kubera mwanga yakoze ikosa umugabo no munsi nimba abantu batanu bava muhira akaja gufata umwana akamugurira impuzu akamugurira iPhone akaca ufata umwana w'umukobwa akamutesha ishuri muri ryasha kosha twaramwe amakaye akaja atwayemo n'iyindi jipo umuvyeyi uri muhira uzi ko umwana ari kw'ishuri kumbe hari ikindi kimenabanga cy'umugabo sivyo camucika bagiye kwiriranwa amasaha yo gutaha y'ishuri ni yahera uzura umwana atashe avuye ngo avuye kw'ishuri ivyo birabaho hari ibihungu usanga bateja kw'ishuri usanga byirirwa gufyeta abana abakecuru sivyo umuntu akagenda ngakiriba ngaho ukamuze ngo umuhungu ari kw'ishuri kumbe ari byo binaharawe mwino minsi nizo ngorane ngo hasigaye rero nivyo bita amaparikingi ivyo rero ntabyo nabwo bagaparika bakaza kubagura bakaza kubatora irigara no adresse cyane n'ibimwe uvuga bitwa ngo nibyo bapfubutse nivyo nyene niho bica binaviramwo ni kuvuga narindagiye kwico mwari muvuza ati umwana w'umuhungu akava muhira ngo agiye muhira kw'ishuri akaca igikecuru cikimama akabaza hamutora akabazi nawe ahahagarara basanga nabana bitoye abajene bakiri bato bakabijamwo babikuramwo amaronko burya buhera buke k'ibintu nk'ivyo basanga bibononye hakiri kare nivyo kazoza kari hehe kazoza karagoye rero kuko muri ico gihe benshi ivyo bita urukundo n'ibyo bavyita ngo nukugendana iyo habayemwo guhebwa no guteshwa agaciro mu bisanzwe kuko kenshi uhora ubona banambikana n'amabara ku ma Facebook n'ahandi cyangwa ugasanga umuntu yafotoye umwana w'umukobwa ari gusa cyangwa yafashe aka video agaca bakwiragiza ahantu ni ukuvuga uwo muntu abaye ikintu cy'igicibwa muri societe abaye kimaramara neza cyane ejo ntazoshobora kuja kubaka urugo ngo rurame azokura ijya foto yiwe yagiye kuri mutandao ibi by'amantuze ibi bya rezo sociaux Facebook n'izindi iramara n'imyaka 20
ejo ashobora kuzoja mu rugo akavyara umwana amara gukura bagaca bamwereka muri kubwe ati ngo tugwereke mama wawe ego ivyo yakora kera Ibatse. birakomeretsa hanyuma iki naco no wa muntu nyene ego biragoye ko asubira kwizera umuntu umukobwa canke umuhungu bagemo muri ivyo bita ngo no kubana byo kugendana iyo agize esheke akagira deception kabiri gatatu kane hari igihe bimukomeretsa urumva ko hari n'abiyahura sivyo ubwo usanga wa mukobwa ntazi ko ari mu vyaha yitwaye nabi ugaciye afata yuko nuwoza kumuresha mu nyuma yirengaje zagasombe ziwe amubonamwe ubuhemu bwa wa mugabo ubuhemu bwa wa mugabo umwe wa mbere wa wundi ari naho nyene uca usanga biri no mu ngaruka mbi kubijamwe ataragera ni bibi hoho ga Apotre nta ngaruka mbi bifise mu ngo zo muri kazoza ico bimeze ko kurumva urukundo mu bisanzwe nico gituma kera umugabo n'umugore batitana amazina asanzwe bitana abacanje umucanje wanje ubu naho hageze za sherishe uri umucanje ni kuvuga yuko niwe babonanye ubwa mbere niwe bahuje ibitsina ubwa mbere yego umugabo no munsi urukundo urumva yaba yarutekeye akarubika arubikiye umuntu umwe w'isezerano yego umugabo no munsi wa rukundo uvuga ko ari urukundo wagiye rwasesagurikira mu nzira rumwe rwavungukiye kwa naka kwa jamari urundi ruvungukira kwa bosiko urundi ruvungukira kwa Paul amaze agiye gushika kwa Zakariya urukundo rwarahetse asigaje gatoye nyene kakantu kanyuma mu yindi mvugo niyaje kuryama mu gitanda ajyama n'abagabo bangaha hariho bari kumwe hari n'abafise mu vyuma nikibazo n'amayobe ku buryo niyatata n'uwo bari kumwe canke akamutunganiza nabi ivyo bariko barakora aca yibuka ati yaba yari naka no kuvuga umutima wiwe ico wideprasa nivyo bita amasushe rero umva gace yibaza wewe ngo muri kumwe muri sushe ko bitoroshe ni kibazo kuko ivyo ni ibintu byo kwidarire kuri abapiskolope ego bakumviriza abantu imbere yuko baje no kubana bakaca ku bapiskolope bakavuga ati wewe ubukumi bwawe butwaye gute ubusore bwawe butwaye gute bakamwumviriza kuko hari abantu benshi usanga aje ata confiance nimwe ashobora kugirira ikintu cyitwa umukobwa cyangwa ashobora kugirira ikintu cyitwa umuhungu bya yindi wa mutima niwe yinjiranye mu rugo wo urugo nabo gubakwa niki gubakwa n'urukundo rukomeye ukubakwa no kwihangana no kwizerana gutakirimo ntibikunda mu gihe wayaze n'umusore cyangwa umukobwa ukamenya ko ukavumbura ko yakubeshe nijya kandi umusore ukayagoza ko yakubeshe n'igihe mwicaye muyaga n'umugabo wawe ugumana amakenga uvuga ati biyambwira no kuri canke arambeshe rero ukagumana amakenga ku muntu mwubaka no ku byo mwavuganye ni gake imigambi yanyu ishika kure ntivyoroshe ntibizokoro rero abo bikunze abo bikundi iryo banga bakaribika b'Imana yabageneye yego uno munsi harageze igihe aho umwana w'umwigeme canke w'umuhungu kwico kintu kijanye n'urukundo canke no gusohokana n'abantu canke no gukundana usanga agera mu myaka 20 canke 25 amaze kugendana canke gukundana canke kuryamana n'abahungu 50 yego urabamuhemukiye urabamutunganije uko ashaka mweje no kutubwira n'intambamyi mu rugo rwa kazoza bagira ariko no munsi imbere yuko baja kubaka ugo rugo haragera igihuza bumva ati ngo abahungu n'ibihemu nka bose biraharawe mino misi ngo abagabo bose barahemutse mino misi biraharawe kaza wumva ati ngo sinzosubira gukunda umugabo sinzosubira gukunda umuhungu sanga nk'umwana w'umwigeme ariko akunda umukobwa nkawe Apotre bimwe byo guhuza ibitsina yego oya saho bipfu yo ni daimoni yateye isi yose ico ni kizira kuko n'imbere y'Imana kirayisasema cyane ariko nivyo vyitwazo bashira imbere ngo kubera ngo abahungu bampemukiye sivyo oya sivyo nibisigo byinjiye mu bantu gute naho gabo nta muntu Imana yaremeye igitsina gabo yego ngo avuge ngo azonezerwa n'ikindi gitsina gabo nkawe hageze byo guhuza ibitsina bibaho Bibiri bivuga ngo ikigore cyose kizoronka ikigabo cyayo umugabo azosiga se
umuhungu umukobwa abasiga se na nyina baza babana karamata ntibiba umuhungu ku muhungu hari ahantu nabonye muri Bibiliya nuko ntazi kukimbaza iyo mirongo aho muzogaruke ndayibahe hari igihe Imana ivuga ati mwe nabo bantu bicishwa amabuye bapfe babeho barimbuke batuvire none ubu ga Apotre abana yavuze ngo nakahebwe ari n'abantu yamaze guheba itagiharura ko bari mu bantu yaremye yaracutse ravuyeko ivyo biri mu bakonyuma nyikorera nabonye aho byanditse ni mwe nabo bantu rero ngo bahumbisha imibiri yabo cyangwa bakayisambanisha uko itagenewe muri ico gihe rero ntihagira abantu baza kuvuga ngo birumvikana ngo yarageze sheke ngo narahemukiwe ngo abagabo bose ngo none ngo asigaye yikundira abakobwa bene wabo cyangwa ugasanga umuhungu ngo ngo asigaye akunda abahungu nkabe gusa nta mukobwa acizera iyo ni propagande ni tactique satani ariko arakoresha kugira abantu bashobore kubumva abatahure bati sibo n'ingorane bagize ni deception sivyo urabahebuje rero none uno munsi kumengo biriko biragwira mu gwaruka cyane yego sivyo gusa ibintu bibi biriko biragwira mu isi ni byinshi no munsi kera baravuga ari mutama yavuze ati hazogera igihe gusambana k'umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa abantu babone ko ari bisanzwe kubera hazoba haje ubundi busambanyi buteye burenge ivyumviro by'abantu sinumva ingene nkabo uri nyuma ya kamera none umuhungu mwiza sindakaba n'ubonye bamoye n'ubwanwa wamoye neza wacu mbwira iryo sanganya nugira nkumva ndakwifuje ko twojana mu buriri nawe ibatse oya byokunda gute ntarozwe ico gisigo kitanyingiyemo yabivuga kubera iki yavuga yarabona ko ivyo bizoba abatama babona mbari kubona umuntu w'umugabo yavyaye umuhungu w'umusore nkawe ugaca umubwira ngo harageze kubaka rero nagomba uje kunkwera narabonye umugene tuzobana ukamwereka uruhungu nkawe ibatse mwiri uwo mutama n'uwo mumama agahinda bapfana kwera umukobwa bari biteze kuzana inka mu rugo abakwe bakaza bakabasasira none uzanye uwundi mukobwa ibatse muzovyara gute mbe umuhungu n'umuhungu bavyara gute uno munsi sindakana nasomye kare ivuza bimwe bya bihungu byihindura ikitwe bikobwa kandi ari bihungu yagiye kwa muganga umva yarihinduye n'isura arihindura muganga ariko aramuraba abona ko ari ni umuhungu nyene acha mubwira ati monsieur wa muntu aje ngo none ngo docteur ose madame ibipimo byaheze acha mubwira ati madame naganda kugure yuko ufise kansere mu matengata umukobwa aragira amatengata umukobwa aragira testicule oya no nivyo bikomeye bishikara urumva ntagira ibintu byo kuvuga ngo byose igurwa ngo abantu bakavyumva ikintu Imana yavuze ko ari kizira ikintu ijambo ry'Imana yavuga ko ari kizira ukuri aho ijambo ry'Imana ruguhengamiye jewe mbayahaga nzorinda nja mu kuzimu mve mu isi y'abariho ariho ngihengamiye ivyo rero izo propagande ni za shitani igende ni satani yigendera kandi birimwe n'amafaranga menshi ndaze ko ari finance bavuga ngo barahana abantu n'abakozi b'Imana hariho abavuga ko bariko barayarya kugira ngo bavyumvishe abantu bavuga ati nibisanzwe ni probleme zabaye ni mu mubiri ni ibintu biba mu mubiri w'umuntu nawe tarazi ngo ntitwobigeza kure ejo uzosanga bariko barabashingira sinzi jewe Apotre MBAYAHAGA sinzo bari bogera sinzi wapi sinzi akantu nasomye ahantu ngo no munsi ngo baguha ubwene gihugu ngo ariko ngo werekanye ico kimenyetso oya bashaka ari nabo bifasha mu gihugu kiraho birananyaruka iyo uvuze uno munsi ati jewe ndiko natotezwa kuri ico kintu hariho ibihugu canke amashirahamwe mpuzamakungu amwe aca gufata sharije akaguserukira n'abavoka babo bariho neza bakakufasha ushaka ukabironka n'ingoga ubu hariho amashirahamwe tuzi usanga mu bihugu biteye imbere yabayeho kugira afasha abantu gukorora inda gusa avuga ati ntibyumvikana utwaye utayifuza umwana ica nta kibazo niba muri uburyo bukugene ubigenza yishirahamwe kanaka weneje kanaka irabikorohereza wumva turiko turaja
ntaho nimba uno munsi umuntu abenguka umugabo mugenzi we ego akamwita umugore umuntu akabenguka umugore mugenzi akamwita umugore ego uravyumva uno munsi ubusambanyi bumaze kurenga ngaho ubu hageze aho benguka ibikoko umuntu akagira umugabo wiwe wimbwa ibatse apana ibintu by'imbwa bimwe batoka abantu ngo wambwa imbwa nyambwa imwe rugandiye irara hanze ego ukabona bagize ubukwe canke ego ukabona aranezerewe nyene ariko arangura ivyo arangura nyene asambana n'imbwa ni ngorane ivy'ibikoko navyo ne babivuyeho ubu hagaze aho abantu basambana n'umuyaga nkuba ko bitoroshe umuyaga nkuba ibitsina babigura ngo muri supermarket ico gitsina kiba gifise câble nka kujya kuri telefone ucomeka wacomeka nko higatamba umuntu akacishiramwo akanezerwa ngo yaranguye amabanga yabubatse ibintu biriko bigenda ku rundi rwego rutari rwiza ni satani abantu nibiyeza ahubwo bitunganye turindire Kristo ibimenyetso yaduhaye byose byarakwiye abazojana bajane mugaba handi hoho isi igeza harindi muka nyakubahwa Apotre tukiri ngaho nyene muratubwiye aho bigeze n'urugero bigezeho impanuro ufate kuri Bibiliya impanuro ufate no ku mico n'imigenzo igihugu cacu nize impanuro hereze gwaruka impanuro zihari nta urenganya amareta nta urenganya inzego zijejwe gukingira imico n'imigenzo kuko iyo ari intambara y'abadayimoni jewe abantu ba mbere ntumbereza ko ikintu cyo gufata bagati bafata ibintu neza mu minwe abakozi b'Imana bahaguruke nibahaguruke niba byoba byaduswe mu bagenzi bacu tubagwanye twitandukanye nabo neza cyane tubwize ukuri abantu kuko muri ico gihe je muramvuga hariho igihe abantu barebeshera nka leta cyane bakabeshera ubwo kana ngo ntigwatabaye hakiri kare ivyo bo bitabara gute ubwa mbere hoho muri leta uko ziri ku isi yose nta gisirikare na kimwe canke mu ikambi kanaka bafise ibigwanisho byo kurasa abadayimoni atari sengesho muri bisirikare tubone mwese bikomeye nta na kimwe kihari cakoze kigwanisha avuga ati iyi ni nkoho rutura mu kubadayimoni shaka uvuze abasniper bamwe bamudahusha baryama ku marembo avuga ati ngaha iki gisagara kirakingiwe umudayimoni aje aramubona abanamba ntamubona muga abantu bari baje kugwana iyo ntambara n'abantu bamenye Imana bahabwa ububasha n'ubushobozi bwo guhagarara bakanesha umwansi tugwana atari w'inyama n'amaraso neza cyane satani rero abakozi b'Imana nibahaguruke mu mashengero yabo basengera abantu bigisha abantu kuri uno muzi ugiye kuraba icaha ntibakivuga cyane umunsi baraba abantu benshi basanga apfe kubona ko ashikanishikanwa rya menshi sivyo apfe kubona yuko ashobora gukontribiwa mu bibi na biriya ni sawa abantu barabona yuko bari mu ngorane bariko bizeza amasezerano y'ibihumbwa atariyo abantu bose bari mu migisha shakira visa shakira imodoka iraje inzu yubatse ndayibonye etaje uraronse promotion Imana yakudugije ariko Imana ifise principe zayo kujya ata muntu yova kurima yuzuye uburimiro ngo acashika yisiga amavuta niko n'Imana imeze neza cyane kugira ngo yisiga amavuta uvuye kurima ubanza koga n'agasabuni hanyuma amara koga usa neza ukisiga Imana rero ishaka muri Matayo 6:33 avuga ngo mubanze murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ivyo bisigaye byose muzobihabwa nk'inyongera ni bonus muga abantu bari mu nyongera gusa ibihambaye ntabyo barimo ni mu nyongera gusa none mu ndakubaza ugiye mu isoko ugashikura umuntu adanaza umuceri canke ibiharage canke ivyema byinshi bamwe barangutse ushishika uvuga ngo nyongera ayo banza kugura niko utangura ubanza kugira ngo kugura kandi ukongerwa ntihongerwa ari we wese hongerwa umukiriya mwiza yaguze byinshi navuga ati tukongere agatuma ngaruka none abantu no munsi Imana babwiye ati jewe ntaco mpfa n'abatunzi b'imiduga ntaco mpfa n'ivyubahiro n'ibyanyu nzobibaha ntaco mpfa nuko mwoje buraje ukabaho ushatse umugabo jewe ico ndagushaka umutima wawe
banzu nyihe ndagutunganye ama ivyo byose ndabiguha ntagorana yego mugabo n'umunsi bavuga teka sindakwiha mugabo mpa mugabo byinshi bimwe ko bikora kubera bari mu buvugishwa bw'ibinyoma bariko bahendwa n'abantu bitwa ko abakozi b'Imana kandi ari photocopy bisa n'ivy'Imana atari bya original ubutumwa butagutangura bukubwira ati wihane yego ubwo umutunganye mu bugingo bwawe Kristo ari mu kugaruka yego bugahera kumigisha gusa bugahereza kumigisha gusa wamaze kugwa umutego wuzuye wasekibi yego ego mu gusozera nyakubahwa ugwaruka naho kwa kuntu nyene twatangwe tuvuga ati copinage ataragera nize impanuro haye ugwaruka uno munsi kugira twizigame dufise impanuro kuri bene mwebwe musanzwe muri mwadutanguriye musanzwe mutiyoboye mwiyobokamana musanzwe muri imbere muri byose kandi musanzwe mufise n'ivyo muzi kuri Bibiliya haba no ku mico n'imigenzo bya kahise by'igihugu cacu none umunsi kugira turabe kungene togwa mu ruzi tugwitikiziba ego icambere coco hari umurenge yavuze ngo buto burahenda cyane ego canje wa misi canje izo mpanuro waruka washaka sinoruta kumwikomo cyane ego mugana go ndarubwira mu vy'ukuri wumvise umuntu ahubira ngo aragukunda ego mugaho ukunda ruko wemeye ko gukora ku mabere sibyo aho ukunda ruko wemeye ngo agusome menya yuko uri kusoma urupfu uwo muntu agukunda kuko satani mu kuza misi yose ntaza n'amahembe na bya byinyo bamucapa vuza ruruntu rubi cyane wapi Bibiri bivuga ngo yerekana nk'umumarayika w'umuco mugabo arindire kugira gufate akwica agufate miri agusambagure kabisa gutatura rero raba uwo muntu ariko arakubwira wagwarukawe ngo aragukunda mbega nimba akubwira ati ndaguha agatelefone agusabye iki ni aguza service nawe akuronderako sivyo mu kindi naco n'abavyeyi nibegera abana babo baganire nabo umwanya wose abantu bokora uko nubwo uvuga ngo uri mu kazi kenshi nubwo uvuga ngo uri mu mafaranga menshi muhiri wawe nta kintu kihabuze nimba udafise umwanya wo kwicara n'abana ngo muganire bakubwira ibyiyumviro byabo nawe baguteka muri imyaka mwitwara uko rodanje iri mu isi niyi ukicara n'abana ukababwira uti mwana iki niki niwabona umuntu agati iki urabanza urindira ubaza benshi abavyeyi ntibakira bagenzi b'abana kubera abana barababuze sinzi uraho yavuze ati ngo abavyeyi ngo basigara abagenzi ba telefone voilà mu rugo ni ngorane no muri ico gihe abantu baca bagwa mu ngorane umwana akagwa mu mutego umutego ariko wamumaze kumurangira uwo ari wo kuko burya nta muntu anyura kuri mine yayibonye oya wambwiye ko yica ayica hirya neza cyane muga mu gihe ayibonye ntayimenye arayitera n'umugarazi ngo nikintu bahuye mu nzu arayihonyo nico gituma na benshi rero bariko bagwa mu mutego w'ibintu batigeze baburirwa n'abavyeyi babo rero abana ubwa mbere nibarekarama ikiyago n'abavyeyi babo babwire mama papa ati ndagukeneye tuganire ku bintu bimeze uku ibintu biriko biranshikira nta kirazira yuko mu bisanzwe umwana w'umukobwa agira haja mu butinyanka atazi ikintu na kimwe utigeze bavugana mama wiwe cyane papa bamubwira ati bibirabaho ibimenyetso binini wabimenya ntihagire umuhungu azokubesha kuko uzosama inda kandi bamara kuyisama uzumenya ko agaciro kawe kazoba gatakaye sivyo rero abantu babimenye nta teka ry'umukobwa yasambanye cyane nta teka ry'umuhungu wavuga ngo numusitari kubera yakuye impuzu abakobwa benshi wapi iteka nuko ugumye ibanga neza cyane iryo banga rero niwamara kurishikana aho riteza gushika ni cyagihe cyo kubaka urugo rwawe mukaba mu rukundo n'uwumva umutima ukunze ikindi nagomba guhanura abajene ugwaruka ntukaje kurongorwa n'umuhungu wumva udakunda kuko winjiye mu ngorane n'umuhungu ntukarongora umukobwa wumva udakunda kuko ejo ntuzomwihanganira ariko urukundo rwihanganira byose muri byo tubona uno munsi hariho abaja kurongorwa bafise na
novuga pine d'horizon bavuga ati jewe nkashikayo bikankoroka abigenda yanabiteguye jewe ngashikayo akankoroka nzoca nivirayo DJ yamaze gutegura divorce atararongo ivyo rero ni ukubera iki ni inyigisho nke ni kiyago gike no kutamenya kwinshi kandi birababaje iyo umuntu atazi ariko akakubwira ko ari wazi byose kirababaje cyane buri kijuju shizi yuko ari kijuju rero kizoca ubwenge bose mugiye umuntu ibintu akavuga ngo we ntabyuzi ngo ntujanye nibihe rindira uzobimenye ejo ivyo bihe ntibyamara kukanurira amaso bikubwira ati sinzura acavuga ngo kurubone nuko rero byo nagomba kuvuga ikindi gikomeye nuko abantu bokwibohera ku Imana isi turimwo dusenga Imana cyane imitego turimwo ibyago turimwo isi rimwe inzara isi imwe intambara isi rimwe ubupfubyi bwinshi rimwe ubupfakazi irimwe ibyago bitandukanye abantu rero batiboheye ku Mana turahagwa abantu barahagwa satana biprofitiramwo azana ibyitwa imigisha azana ibyitwa inyisho y'ibyo mwasengeye atari byo ariko agamije kukuhenebereza ejo noneho wicuze ni byiza rero ko abantu ibyo bogira byose wige ariko ubwenge bw'amashuri ni bwiza ukamenya igifaransa n'ibiharuro na fizike ariko isi ivize ukundi kuntu bijya bwenge uronka ku ishuri bwonyine budahagije kugira uyibemwo uri anordre n'Imana kandi nawe witunganije neza uzisho ushaka turagushimiye cyane reka tubashimire cyane nyakubahwa Apotre Isidore MBAYAHAGA ku kanya muduhaye turabizi ko muba muri byinshi iki kiyago tugiraniye reka twizere ko kigiye kwigisha abantu benshi batandukanye reka nshimire n'uwo wese yafasha akanya keza akadukurikirana kuri Buja Town TV akaba ari utaragira subscribe yibuke kubikora kugira notification yaza azoza arabona ibikurikira reka dushimire n'uwo wese adahengeshanya kudushigikira twongere tubakengurukira ubwo nakagaruka bye bye